Nk'ico gihe abantu bamubajije bati reka sha ngo bijya ngo byarabaga shango mama wanje ngo akihari ngo reka sha urazi ngo ujya mugore wa papa ngo bafatikanije umugambi na papa ngo baraturiye batukuriye wewe na so na nyoko bwa mbere barananiwe uhana uno munsi kubera mama wawe apfuye urarose ico ushobora gusigurira abarundi n'amakungu wewe ntukironka ibi kubera ko mama wawe yapfuye. So yaciye afatikanya n'umugore wiwe mu kugufatira ibihano, kumbe ivyo bihano wari usanzwe unabirimwo igihe mama wawe ariho yaraye. Umugabo yapfakaye yumva yozana uwundi muntu atuma vya bintu amukorera biri na biriya, kanatsinda uri umugabo upfakaye mu bintu usigarana nk'abagenzi, mu gitanda usigarana umugenzi, iradiyo na telefone. Naho wopfakara ufise abana batoya nta mwana azogaruka kuryamana na se. Uzanye ubwa kabiri wamumubika nk'ubwoba, kumbe ni udashoboka, ugaca uvuga uti narahombye umugore wa mbere. Nico kimwe n'umugore iyo yabuze umugabo wiwe wa mbere, bashobora kuba batari bashobora bama baragwana kagacamwo mu rugo. Mugabo uyu mubabaje umugore arashobora guca akubwira ati umunsi mbura umugabo n'umunsi mpamvu wanje. Reka tugaruke ku kibazo niba n'imiryango mu gwaruka abavyeyi, ikibazo bamwe bakunze kwibaza, bamwe bakavuga bati Mukase, reka mvuge ku kibazo ca Mukase n'abana basizwe n'umuvyeyi nyina wabo ashengeye Imana ihamagaye. Abantu twarasize mu mutwe tukavuga duti Mukase wa Muntu ni mubi, twavutse tuvyumva uko, dukura tuvyumva uko, ariko bamwe uko umuntu agenda arabaho aragaruka akabona yuko bishobora kuba ari byo ku bice nka 60% canke 50%, naho ushobora gusanga atari mubi Mukase wa Muntu, ugasanga ni kubera yuko ikintu camaze kuba nk'indangura kintu definition ko Mukase wa Muntu yamye ari mubi. Ivyo nobivuga ugukurikira. Turashobora kubona mu kibano ibivugwa ku maradiyo, ukavyumva abana bananiranye, ugasanga abana ntibashoboka, ugasanga umwana baramutumye baranse aho, ugasanga se na nyina barananiwe n'umwana, ugasanga barabyaye abana b'ibigabo. Mugabo kubera wewe uwabavyaye ukaza urihangana, ugafukira, ukaza urahagorora, ugakubita, ukagira uko nakuriye. Mugabo kubera yuko abo bana baba badashoboka, harageraho igihe wewe utererana ukamera nk'uwuhevye, ukamenya uti reka je ntangure kwiba ko aba bana nta kundi kuntu nubagenza. Nico gihe rero abantu ntibashobora kumenya yuko abana ari babi, kandi n'abana ntibashobora kugenda kubibwira abantu ati burya rero ndi mubi, ati ndi kigabo, ati muhira ntibantu, ati ndi umusuma. Ugasanga umwana mu bandi mu karere ntibabizi, mugabo nyina arabizi, se arabizi. Nico gihe rero niryari uzobona yuko umuntu Mukase yabaye mubi? Iyo igerera uwo mwana w'ikigaba, novuga yuko agize umukoshi canke tombora bivanye n'ukuntu abantu bamubona muri societe. Nyina agashengera, Imana ikamuhamagara,
ibaze umwana yananiwe kuregwa na nyina azoshoborwa na murundi? Nyina yahora akubita sagakubita. N'ico gihe nta bifu yashobora kuvugwa ngo mama aranyanka, ngo mama ngo ntankundi, kuko nyina wa muntu arinze afata ingingo yo guhana umwana wiwe. Nuko biba vyarenze ihaniro. Ba nyina ba muntu barinda bahana umwana vyarenze ico bita mu Kirundi ihaniro. Ariko kumva biba vyarenze, yari kuba yamuhanye kera, mugabo arateba akikurayo akamuhana. Rero utamuvyaye arashobora kwihangana, mbere ugasanga arihangana kugeza aho nyina atihanganira. Mugabo wa muntu kubera yaragoranye, uwo Mukase canke be nase, kuko papa b'umuntu bama bakaze, ntibaba bagomba abana bonona itunga, barashobora guca bafata ingingo zihambaye mu ntumbero yuko ibintu itunga ryabo canke ibintu bitabandanya bisesagurwa. Ni hamwe navuga yuko wa mwana agize umukoshi canke tombora nyina agahwera, kubera mu karere bari baramenye yari umusuma, yarananiranye ayimaraya, agaca agenda yamaja gusambara nk'umukobwa, umuhungu akaba umusuma. Ico ndakibabwira ko n'ico gihe abantu bamubajije bati reka sha ngo bijya ngo byarabaga shango mama wanje ngo akihari, ngo reka sha urazi ngo ujya mugore wa papa ngo bafatikanije umugambi na papa ngo baraturiye batukuriye wewe naso na nyoko bwa mbere barananiwe guhana. Uno munsi kubera mama wawe apfuye urarose ico ushobora gusigurira abarundi n'amakungu, wewe ntukironka ibi kubera ko mama wawe yapfuye. So yaciye afatikanya n'umugore wiwe mu kugufatira ibihano. Kumbe ivyo bihano wari usanzwe unabirimwo igihe mama wawe ariho yaraye. Mama wawe yashobora ico wisokoye ngo kiragoye, akadara fukafuka ntibimenyekane ko umwana wiwe ameze uko. Mugabo Mukase wa muntu wewe igihe cose uzogenda kwigira utwo wigira imbere ya mama wawe, wewe azobona ko ugomba no kumukwegera kugira ngo so amwirukane. Kuko umugore aca Mukase wa muntu canke umugore akiri kabiri, wewe wabaje arondera inyungu ziwe. Ntarabibabwiye yuko hariho abakobwa batorongorwa atari uko habonetse abandi bagabo bapakaye, nawe agerageza kuvyaramwo uwiwe akanamutonesha gusumba abo yahasanze. N'ico gihe rero niho uzoca ubona abana batangura avuga ngo none gashaka ko ngo atari twe yatuvyaye. Abana bagaca barondera imvano yo kwanka Mukase, bamwagiriza bimwe twakura twumva nka definition ati araturiye. Mugabo nagomba ndababwire ba Mukase bariho babi na ba Mukase beza cane, batondeka ibintu ku rutonde, bitaho abana basanze mu muryango, bitaho umugabo usumba mbere nk'uko umugore mukuru yahora amwitaho, kuko abazi neza uwo Mukase wewe iyo ace yari umukobwa ashaka kubaka, kuko ari abakobwa baba bashaka abagabo, arashobora guca akora ibintu byiza. Aho ico cari kibazo imbona ivano y'umugore n'umwana ashobora kwagiriza Mukase ko ari mubi, kugira mucafuze mu kibano, kugira batahure nyene ari we mwiza. Kumbe abakuzi bari bakuzi na nyoko akivuga ntiwumva, gusa nuko yari yabaye mu bihore. Abantu tuba twabibona mu kibana aho baye barakuzi. Igihe rero jo so canke nyoko apfuye, barazi uko uzokwifata. Ejo amakosa uzoyagiriza Mukase, canke iyo papa wawe ashengeye, mama wakiri muto, uco utangura kuvuga ngo amafaranga ngo mama ntiyayamaze, ngo yahereze ibindi bigabo ngo ntivyamuheza. Kutavuga ko nawe ufise uruhara mu bari kuyacungera, ari uriko urayiba, uriko uravyagiriza uyu canke uriya, kugira ngo abantu bagutahure. Si vyiza uca kubeshera umuntu ibi na biriya. Reka ngaruke ku kibazo
cyo mu rugo nyene umugabo cyangwa umugore apfakaye. Umuntu umwe muri abo bubakanye iyo apfakaye biragora yuko cyane cyane umugabo abaho atagira umufasha, kuko mu rugo umugabo abayeho kujya ko abategetsi ba Afurika mwama mwumva bavuga ngo bama bagomba gutegeka. Naho nyene umugabo kubera mu rugo yama agomba gutegeka, abagomba umuntu amuzanira amazi, amwitaho, kuvuga ati nzanira kirya kintu, nzanira kiriya. Ibyo birituma umugabo iyo apfakaye yumva yuzana uwundi muntu atuma vya bintu amukorera biri na biriya. Kanatsinda uri umugabo upfakaye, mu bintu usigarana nk'abagenzi uzobibona, inda uyibaza wayirayeko, uzobaze inkuru abantu bagize uwo mukoshi bagapfakara. Umugabo asigarana abagenzi babiri iyo yari asanzwe afise uburyo apfakaye. Mu gitanda usigarana umugenzi, iradiyo na telefone. Naho wopfakara ufise abana batoyi, nta mwana azogaruka kuryamana na se. Naho uwo mugore aba agusigaranye umwana mutoyi, baca baza bakakubwirira ngo reka tugufashe tumutware kwa nyinawe canke kwa senge wiwe. Kare mwahora muryama muri batatu, inzu yahora yuzuye, canke waronka uwo muyaga mu gitanda n'umwana mu gafyina. Mugabo n'uwo munsi uzoba ubaye uri umwe n'iradiyo na telefone. N'ico gihe mw'ico cumba ca gitera ubwoba, nyuma yo kurondera abagucanira umuriro, aho uza muratera ishwashwe. Ego ufise umugore murashwana canke nta rugo rubura ico mupfana umugabo n'umugore, mugabo biranezera mu bantu ufise umuntu umenya uti nahari nihari. Rero babana bacaja kurererwa mw'irerero, kwabaye inasenge, kwabaye inabo, kwabamuna umva umugore urumva igihe ubafise. Nico gihe bituma umugabo abanza akiyimbira, reka nce ndongora uyundi muntu. Naho bitanezera abana bari bahari, nk'iyo upfakaye uri umutama ufise umwana bakuze, ntibashaka ko worongora, nk'ubo bumva umengo se yogumuko. Mugabo ico udashaka ko bagukorera nicyo ugikorera uwundi. Wibuke wowe kibondo canke gwaruka uri kunyumviriza, wishize mwakirya kibanza ca papa wawe, wumva vyogenda gute? Wewe ikigega conza wacuriye, wowe uri umusore uriko urumva yuko papa wawe atorongora. Bibiliya yonyene iramwemerera yuko umwe urupfu rutandukanya abari barafatanije. Umwankire kumvona, mureke ahubwo muri abandi mwosavye ibihugu na OMS igatunganya umugambi mwiza ku bantu bapfakaye bakuze bafise abana nka 10 canke 5. Ndabizi ko nk'abarundi canke abantu bose bankira abavyeyi babo kurongora uwundi mugore, kubera yuko abo bapapa badaca ivyaro baca bavyariramwo abandi bana, bagaca mwengo barabagoye. Eka ntibabagoye kuko Imana yacanditse uko, no gutahura uko Imana iba yaracanditse. Naho nyene rero uzokamubona abagore iyo bapfakaye bari basanzwe bari ku bagabo bafise uburyo baca kurongorwa, nabo imvona yo niyi. Narababwiye yuko kurondera umuntu muzobana ni nko kurondera umuntu uzoraga amatungo yiwawe waramaze gushengera. Rero igitsina gore birakigora,
kumva cova mu rugo, kuko nta mugore yorongora ntibibaho. Niyo bibayeho bavuga yuko hari umugabo ahaba bivanye n'umugenzi urimo, buno bakivuga bakamenyekanisha umugabo, umupfakazi akamenyekanisha umuntu, kuko navuga ngo n'umuntu w'umugenzi bagiye kubaha ngo arahataha. Mugabo amatungo ntakorako. Mugo umugabo iyo yarongoye urya mugore aje, amatungo aya beneficia nk'umugore wa mbere. Muga naho uri umugabo ukaronka umupfakazi utahira, nta kindi kintu mw'urwo rugo uhakura kiretse ko kuza muragazanya n'uwo mupfakazi. Abana bagucungira hafi, abo bivukana n'umugabo yapfuye bagucungira hafi. Mbere ni navyo binatangura gutera indyane yari nko ku gatumba, kiretse aha mu miji tuba twaritahuye, aho umenya uti inzu ugasanga uwo mupfakazi ayifisemo uruhara. Wanashaka yarakoze akazi mu maserivisi, iyo nzu presque yiwe, cyangwa akaba yifitiye inzu yanditsweko. Biragoye kuza kuvugira ibintu bitari ivy'itongo, kuko bacakubwira ati itongo ry'abana twavyaranye na mutama wa mbere iruguru. Ha mu muci murimo naho uzokwamubona mu muci hariho abamama batahirwa n'abapapa canke n'ugwaruka, bamwe bavuga ngo n'abafubuzi. Gusa n'umufubuzi arahataha, none uramufata wewe uwova ruguru ukaja kubaza umugore asigwa na mukuru wawe kw'itongo? Bishoboka. Kw'iyo dosiye reka mere nk'ubivuga ko uko, reka nce mvuga akandi kantu gakurikira. Hariho ikigwanisha umuntu abika ubwoba mu wundi igihe yapfakaye. Urashobora gusanga mu bantu babiri babana, umwe yabuze umukunzi, ari umugabo yapfakaye, ari umugore yapfakaye, hariho ubwoba ubika muri uwo muntu mushasha ace ngo mubane. Nabwo si uwundi, igihe cose umugore agira kabiri, novuga warongoye warapfakaye, agombye kukugora, hariho ubwoba uca umubikamo, uca umubwira uti narabuze ko nabuze umugore wa mbere, narabuze kwe. Ukazosanga wewe mu kibano, ukazosanga na wa mugore yapfuye, mwahora murara muragwana, murara mu ndyane, mutanashoborana. Wa munavuga ngo wohwera ngo wumva ko noruhuka, mugabo kubera wa mugore agira kabiri atavyazi, uzanye ubwa kabiri wamumubika nk'ubwoba, kumbe ni udashoboka. Ugaca uvuga uti narahombye umugore wa mbere. Nico kimwe n'umugore iyo yabuze umugabo wiwe wa mbere, bashobora kuba batari bashoborana, bama baragwana kagacamwe mu rugo. Mugabo uyu mubabaje umugore arashobora guca akubwira ati umunsi mbura umugabo n'umunsi mpamvu wanje, narabuze umugabo nta wundi noronka. Uzokwamura ibyumva aho byabaye, simvuze ngo ugire ibibakwe n'umukoshe ko abantu nitwaye tugeza ibyo byo gupfakara no gupfa si byiza. Urumva muko Imana niko yavyanditse, biraba kumva umugore aha yabibwira umugabo amutahira cyangwa umugabo yamucuye. Iyo umugore yari ku mugabo atagira amafaranga araja kurongorwa handi, muga iyo umugore yari ari ku mugabo afise amafaranga ntashobora guta urugo, apfuma arondera umuntu w'inyuma amwagariza mw'ibanga. Aho ni imvugo mbabarira amatwi, mw'ibanga, hama bigahera akaza ataha yivuza ataha muri rwa rugo umunega yari afise amafaranga yamusigamo. Si vyiza ngo wotitunga ngo ugiye ku muntu ngo mwagazanye ibihe n'ibi, upfuma urondera ukuntu ibintu bigira. Abana barabibona, mugabo biragoye gucunga mama wawe ngo ntaje kwivuza, arivuza nyene igihe abibonye ko bikenewe. N'abapapa hari abafata ingingo
yo kwivuza hanze bakanka gusura kurongora bivanye n'ukuntu avyiyumvira. mugabo papa ni bake bashobora gufata ingingo yo kwama barivuza, kuko kwivuza hanze bitera icaha, kuko bacavuga ngo cabaye icaha. ariko mugabo amwe uko bagitahura ku bagore bacita icaha, kuko baravuga bati aracarondetse ntararonka uwo bobihurizako. mugo umugabo nawe n'abagabo bake bobura umugore. abagore nico gituma uzokwama nkumva banidoga uhase mfa gupfa ugaca ushiraho uwundi. abagore barinda no mw'isanduko no mu kuzimu bafise inzigo yuko worongora apfuye. ku bwabo uwo bava inama y'abagore bati mbe mubona upfuye umugabo wawe ntazorongore, yishi bosinya ati ntazorongore, ntazose no gushaka undi muntu, kandi bazi yuko ibiri bivuga yuko urupfu rutandukanya aba bana ugahereza uburenganzira umwe torana n'uwundi, uwundi akaba arasinziriye ukarindira umunsi w'izuka. hano umunsi w'izuka nta numwe azosubirana n'uwo bahorana, kanatsinda umunsi w'izuka hamwe bovuga bati uko mwari mwubatse musubirana, ni bake bokwemera gusubirana. ni nkuko naho bobaha ikonje ubunyene bakabati leta irarekuranye nimuvane umwe asohoye kwiyumvira ukundi. ni bake bosora kwandikanwa nabo bari babanye, kuko ingo nyinshi zirara ziraka ugaca zikazima, n'umugani w'ikirundi je nawe uciye. reka rero iyi nyigisho y'abapfakaye n'abapfakazi tumere nk'abayicumbikira ngaha, tumenye yuko umuntu abantu bamuha agaciro ari uko atakihari mu ntumbero yo gukanga abandi. kanatsinda uno munsi wewe wumviriza iyi video, genzura abagenzi bose, nta numwe yagusize kuri stat, nta numwe yagusize kuri profile. mugabo amafoto yiwawe azocana canako igihe wari wifuze bagushire ku ma WhatsApp bavuga ngo RIP rest in peace. kumbe bikundira uwapfuye n'icubahiro imbere y'ikiziga. murabona ko twese ducisha bugufi. reka tubashimire, murakoze.